gushika kuno mwanya two tutegura neza bazi ko ni iganwa ritoroshe kuja gukina twaga n'imigwi ikomeye cyane imenyereye gukina amahiganwa umva twe ukaba ari ubwa mbere tugiye kurikina iryo higanwa umva twariteguye turaba n'ingene imigwi ikina twaronka amahirwe yo gukina niyo migwi iri hari ariko twaragerageje kuja kuri internet turarondera iyo migwi ingene ikina imwe twarabikoreye ko turavyiga ubundi baza yuko abakinyi mu mutwe bameze neza novuga inambamyi nizibura mu bintu nk'ibi vya sport zirabaho twaragize utugorane duke two kugira imyimenyerezo urabona ibi bihe kugira imyimenyerezo tangura saa 9:30 wumva biba bigoye hari abo bavuye ku ishure hari abo bavuye ku kazi tugaheza saa 11:30 tugira imyimenyerezo ku kibuga ca parke niba vyoroshe ko tugerageza kubandanya tumenyereye gukina amasaha ya 18h saa 12 zo ku mugoroba urumva ni vyoroshe ariko kubera ari abakinyi bafise objectif bafise intumbero y'ico barondera n'ico bashaka gushikako baragerageje baravuga ati tugeza kugwana ivyo nivyo tubuza tugwanira igihugu tugwanira n'izina rya equipe BERCO STARS twari dufise urugendo guno musi saa 9 y'ijoro ariko gwasivye nituzi gushaka uno mwanya tumva yuko batubwiye yuko abariko barabirondera batubwiye ko tuzogenda kwa gatatu no turashaka kumva ko vyahindutse urazi ko ibintu vyo mu Burundi rimwe bihindagura ku mwanya ariko gice no saba ababijejwe abana ni higanwa n'abakenyezi nubwo bwa mbere bagiye gukina iryo higanwa niyo mahirwe bari baronse kandi baza yuko iyi sport yonga dugira sport amateur n'abantu babikunda umva kakaryo baba baronse n'akaryo kabaryohera gatuma bibaha inguvu zo kuja guzokina n'irindi higanwa rikurikira canke batoyi baba bari nyuma yuko bagira inguvu bakavuga yuko ko kanaka yasohose yaronse uburyo bwo gufata indege canke bwo kuja muri Angola akabona ikindi gihugu agakina n'abandi bantu babizi kandi babishoboye umva yuko novuga yuko bodufasha kubera n'abari nyuma niba debukirwe ngo babihebe kubera equipe BERCO STARS itashoboye gushika muri Angola.